Okay guys, ndizere yuko mumeze neza muri kumwe na Mr. Julius 257 all the way from there Burundi Makamba ubu ni Burunga. Bo uyu munsi rero nta comedy si vya comedy. Uyu munsi ndi seriye tugomba dusome ijambo ry'Imana. Tugomba tuje muri Bibiliya, Bible. Hari ikibazo je kuva nsenga. Ndamye ifise mu mutwe kandi nawe ndibaze yuko wahora ugifise ico kibazo. Ati ico kibazo ni iki? Eske Adamu na Eva kirya camwa bariye barasambanye? Yes or no? Barasambanye? Uyu munsi tugomba turabire hamwe twifashishije Bibiliya imirongo 3 gusa. Aho nza gusoma nabi uze kunkosora, ico nza kuvuga nabi uze kunkosora. Turavyumvikanye. Reka tujane turabire hamwe ivyanditswe muri Bibiliya yera, turabe ico Bibiliya ibivugako. Twagiye ndabahaye ikaze munkurikirane neza. Imana ibahezagire. Itanguriro 2 ku murongo w'indwi. Uhoraho Imana ibumba umuntu mu mukungugu wo hasi imuhemukira mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba umuntu afise ubugingo. Uhoraho Imana itunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'uburasirazuba, irushiramwo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana imeza igiti cose c'igikundiro kibereye kuribwa, imeza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, imeza n'igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Okay, tukiri ngaha nyene mubaze yuko ico giti kimenyekanisha ikibi n'iciza yaremye ishira hagati mu iryo tongo ni igiti nyabaki? Yari wa mugore kandi wa mugore itari yamureme? Okay, reka tujane, ndibaza yuko Bibiliya batarayihindura ari inyene. Okay, reka dusome rero ku wundi murongo naho. Urumva igitangaje ngaha naho ku murongo wa 15. Itanguriro nyene 2 nuko Uhoraho Imana yaciye ijana wa muntu imushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame yongere aririnde. Hama iyo Mana nyene ikibarira uwo muntu ati igiti cose cyo muri iryo tongo ukige ukugomba ko wishakiye ukige ico giti cose, mugabo ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuze ukigeko. Urumva ca giti c'ubugingo ntazoze akigeko. Mwibuke yuko ntaramuremera wa mugore yitwa Eva, ntaramuremera. Ego twashari kuri ca giti munyumve neza ati ntuze ukigeko kuko umunsi wakiriyeko uzopfa atakabuza. Aho turahemeranya. Aha hantu tugeze kuri 20 ntararema wa mugore Eva. Mugi biti byose yaza yabiremye arema nuwo muntu Adamu amushira mu iryo tongo. Okay. Bo aha naho itanguriro 2 ku murongo wa 21 iyo Mana nyine yacigaruka irema Eva umugore wa Adamu uwo muntu. Umva mu kumurema murabizi yuko yaciye imusinziriza imuvanamwo urubavu, ubwo rubavu nirwo yaciye ikoramwo uwo mugore hama ikizanira uwo muntu nyene nyumva ari Adamu. Ntumbaze sinzi ko yari yitwa Adamu nga ntibapresije izina yuko ari Adamu canke arinde, ntumbaze ngira barabandi abantu ngira murahabona. Okay, urumva ngaha niho hari amakenga. Ubwa mbere yaremye ca giti c'ubugingo kimenyekanisha ikibi n'icize gishira muri Edeni hariya. Iki twaraye burya muntu yaremye ubwa mbere. Ikiragaruka yongerema uwo mugore imuvanye mu rubavu nyumva ari we Eva. Aha rero no haca haba rero amakenga. Reka dusome ngaha. Bo aha naho itanguriro 3 ku murongo wa 6 havugwa yuko wa mugore ni inzoka yaciza guhenda uwo mugore ati kuri ca giti c'ubugingo iramuhenda nyamugore rero reka dusome ngaha ku murongo wa 6 muraze kuntu bizagenze yuko inzoka ari yamuhenze ati uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yaciye yamura kuvyo camye arabirya yumva biraryoshe acashira na wa mugabo aramuha bararya. None akabazo rero ngaha akabazo munyishure, uwo mugore n'ico giti bihuriye
kubera iki mukunda kuvuga ati ngo barabahishije ngo bare kuvuga yuko basambanye? Ntibasambanye, bosambana gute kandi ico giti arico catanguwe kuremwa imbere yuko Imana imuremera umugore, kandi yuko ico giti yakimubujije kukiryako itaramuremera n'uwo mugore. Ivyo vyo gusambana bimvana he? Mwevanye he? Basambanye hehe? Ni igiti nyene icamwa. Nubu ndiko ndabaza ivyo vyo gusambana ngo barasambanye ngo barendanye, ivyo mwabivanye he? Hari igihe wosanga cari igiti nyene apo canke mango canke icamwa nyene co mw'iryo tongo nyene cari kiryoshe cane, canke ugasanga gisigura ibindi. Ndaciye nsanga burya Bibiliya ntibesha, ahubwo abantu bayisoma nibo baca baza kutubesha, bakaca babeshera Bibiliya. Baba babesheye Bibiliya, ilifo yuko tuvuga ukuri. Kandi Bibiliya ukunda kuvuga ati ngo yanditswe mu migani. Ni ibintu biboneka, ni ibintu biboneka, none si ibintu vyumvikana. Namusubire mwisomere ngaha Itanguriro 2 ku murongo w'indwi, hama wisomere wenyene uvyibonere urasobanukirwa. Ico giti n'uwo mugore wa Adamu bihuriye, kavuga ngo ni igitsina, ngo yari igitsina. Okay, hama isigaye karagaciyemwo, mugire ibihe vyiza.